bijya rero nibyo abanyarwanda bakunda. Kumbe rero abanyamurenge nabo rimwe na rimwe n'ububona basubiranyemo hari igihe bagira kakantu k'umuco kakagaruka kuko bafise umuco. Hajya rero umuco ni ikintu gikomeye cyane. Bafise umuco, bahagira urukundo, urumva, hanyuma kandi bakaba n'abantu babiyemeze ni ba Rugara. Urumva rero Rugara kumutwaza ubundi Rugara biragoye, ni kibazo cyane. Urumva rero niho wabona baca babica kabisa, barabishe. Kandi narabibabwiye abanyamurenge gusa kijya gihe bapfuye, abanyamurenge gusa. Aravuga ko abanyamurenge hari abanyamurenge bamwe bagiye mu nkambi yo mu Rwanda, ari bahavuye bicwa, abandi bahungira mu Burundi. Urumva abanguye mu Burundi bavuga ko bari banse imigambi ya Kagame, kuko yabategeka ko woba impunzi baje mu Rwanda bakita abanyarwanda, haji Masisi hari ntunzenya bakahazana igisirikare hajya baba kujya butaka bwabo. Ko bigenda kose Kagame arakeneye Kongo cyane, urumva, kandi ntuhave wibaza ngo kumukurayo bizomera nka kwa kundi bavuga ngo akari mu kanwa k'imbwa bakuza yiki ubuhiri. Urumva bitagenze uko bro, bitagenze uko. Yes, turabonukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi. Turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Ram Promoter Bendoka, mirawo turakora subscribe, like, share, comment, bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Murabona hasa neza, tuba dufise kirere ciza, tuba dufise akayaga twahawe n'Imana, tuba dufise Burundi bwiza. Ndabesha Abdul, dufise igihugu ciza bro. Yeah, safi sana bro, safi sana kabisa. Umva kano gaklima. Aka klima ni sawa mugabo rero muta. Ari haheze iminsi hari vumbi riteye ubwoba. Abantu bose basigaye bakorora ukibaza none bose basigaye banwa itabi cyane. Ari gripe iteye niso. Urazi bro kano kayaga dufise mu Burundi ko abazungu bakifuza. Aka gaklima kacu. Ntuzokwigira ubona amaneje ngo ariko aragwa bya bintu. Ntuzokwigira ubona ikintu na kimwe mani. Burundi bwarahezagiwe cyane. Karibu cyane bwana Abdul. Asante sana ndugu yangu. Ameze neza. Shaje ndashima Nyagasani vra. Nta mwidogo, nta kibazo kidasanzwe. Nukuri jewe noshima Imana. Hariyo ibintu bitanga ijambo ry'umunsi. Ndashaka ugenera ijambo ry'umunsi ku bantu badukurikirana kubera ko wango tumaze kugira abantu batwizera. Bashaka kuvuga ijambo ry'umunsi rigafasha abantu benshi. Akajambo k'umunsi gusa ko shira gufasha umuntu reka dukurira kuri urubuga. Ikintu novuga reka je ntangure basi. Ntukate ico wafashe. Ntugate ico wafashe. Canke ntukare kuri ico wafashe. Ako kantu karashobora gufasha abantu. Ako ni sawa. Ako ni sawa. Kandi nibaza kugasigura basi. Nibaza yuko abantu ibyonye barabizi ko iyo cyane iyo ufashe iciza hama ukacanjanjwa ko bimwe bita ugwangara. Hari igihe uca usanga umunsi umwe haje abagwanya ugwangara bakagukoramo. Urumva rero si byiza. Hama jewe ikindi kintu novuga, je hariho akantu maze iminsi niyumvira. Urumva nk'ubu wewe kuri TV ya Linkarene Aro, ikintu ca mbere dukeneye ni giki? Ubiravye kugira dutere imbere. Kibazo ko dukeneye urukundo. Ikintu ca mbere dukeneye n'abantu badukunda. Abantu urumva mbo babe badukunda canke batadukunda ariko turabakeneye kabisa. Urabyumva?
ubudandaza hariya muri quartier iwacu ikintu cya mbere akeneye ni iki n'abantu benshi kuko abantu benshi niyo mafaranga kabisa urumva ubundi butunzi n'abantu ubutunzi bwinshi n'abantu iyo ufise abantu benshi uba ufise ubutunzi kabisa. So rero jewe hari ikintu maze iminsi nitegereza canke ndaba uzovyumva no mu miziki abantu baririmba ukuntu abantu ari babi iki ariko burya hari ikintu naje kuraba nsanga burya abantu si babi nta muntu mubi abaho kuko jewe ndashobora kuba ndi mubi kuri wewe kundi nkamera neza urumva ariko ibuka ko mfise famille nshobora kuba mfise umugore nkaba mfise abana vyanse bikunze ndi mwiza kuri bo barifuza yuko nobaho kabisa uwundi akakubona urumva ukambona kurusha ibana umugesera kandi ukanyifuriza inabi iki rero ikintu naje gusanga gishoboka canke coba ciza burya nasanze yuko wewe nimba ndi mubi kuri wewe ikiza suko wonyipfuriza gupfa canke ngo unyifurize kungirira nabi undogeshe iki ironderera abandi bantu beza hama jewe ngende mbe mwiza ku bandi wewe nimba ndi mubi kuri wewe ironderera abandi bantu beza ubundi ako kantu uvuze Abdul niyo mpamvu umuntu atagira abagenzi bose cyangwa umuntu atagira inshuti zose ubundi nuko erega n'ubundi ico kirato wambaye hari kitagukwira hari ubundi ico kirato wambaye kidakwira kitoma iyo kimaze kugukwira gicika umugenzi kuri wewe kuko ndaza uragikunda urazi impamvu mvuze ibi bintu abantu benshi usanga barishizemwe akantu ko kumva yuko ngujya ni mubi ngujya n'umuhimbiri urumva ugasanga umuntu atita basi hariho n'umuntu ariko akwanka atakintu na kimwe mwapfuye kuko ubona je ndibuka ahantu nkorera ahantu nkora ku kazi ko dukora muri company turi abantu benshi umunsi umwe haraje umuntu w'umukiriya abwira umugenzi wanje ngo ico gihungu ngo ndacanka kandi ngo ntituravugana ngo ntiturashwana ngo nta n'ikintu turapfa nta n'ikintu duhuriye ngo umugabo ngo ndakiravye mu maso yanje ngo numva ndacanka ubu niyo bakwanga bivanye n'ibyo uvuga cyane oya ico gihe nibi ntivyari bwatangure haheze imyaka myinshi ubundi niko babiri hama rero je ndiyumvira ndavuga ati none uyu mujama kweli nkuru nk'izi tomate yikorera ari umuntu yambwiye ngo kugirira urwanko umuntu ni nko kwikorera itomati ukazishira mu bitugu ukazishira mu isakoshi ukazikorera urumva ni ukuvuga wewe urazikoreye kwanza n'umuzigo hama wibuke zirabora zizonuka muri ya bege uzikoreyemo zinutse impuzu zawe wambaye zinutse umubiri wawe zinutse n'abakwegereye ariko wa muntu ntavyazi nta kibazo nabifise uracumva ico kintu ukabandanya mu buzima bwawe wiberaho umeze neza ata kibazo ubundi umuntu ahangayikishijwe no kukwanga urumva ni ikibazo rero gikomeye so mugabo jewe ikintu nohanura abantu je ntubona bro jewe kuri jewe namaze kwemera yuko waba uri mubi canke uri mwiza ndagukeneye sana ndagukeneye kubera yuko uzi yuko namaze kumenya yuko hari n'igihe abantu bakuvuga ko nabi ahubwo aho kugira ngo bagusenye bakakubaka urumva nk'umuntu akakuvuga nk'akantu kabi gacuvuga ati kumbe nibyo none birabaho urumva gaca ukagakuramo ikindi kintu cyo kwiduza wewe nyene ugasanga ubaye mwiza no arakano kavuga ati rega ubundi urazi ko abansi benshi batuma umuntu yiyubaka inzahabu kugira itagate neza
inyura mu muriro muzee. Inzahabu iyo ufise abantu bagutera amabuye cyane bangura igiti uburi igiti cyama ubu urabona kuko nkaho hatera ibuye none hari imyembe iki urumva imyembe hiye nta muntu uzobona atera ibuye mu mukaratusi arondera iki keretse nk'umwana abonye yongira nk'inzoka n'igikunda urumva mugabo ashitse ku mapera imyembe nico gituma rero ubundi ntuzogira abantu benshi baguma baguhayagiza bakuvuga neza bareka n'abantu baza abarimo n'ubujyajya bwinshi ico nzi neza nuko turakeneye abantu kabisa baba batuvuga nabi baba batuvuga neza ariko abantu turabakeneye ariko twagomba tumenye ko abantu bose batadukunda cyangwa batuvuga nabi twese twata kibazo cyabo tuba dufise oya ntukwiye kugira ikibazo kimwe gusa hariho abantu bafata imigambi mibisha ku muntu uwica ukora muri wewe utegerezwa kwirinda urumva kandi ukirinda kugira gute ukirinda kumanikira amaboko umuntu uzi neza yuko adashobora kukubabarira kabisa nimba umuntu azanye ingumi zana ingumi kandi urenze ko n'imigere n'amakofi urumva ntabyo kuvuga ngo nimba guteye ibuye rimwe hakikisha ko umuteye nk'amabuye indwi nibyo turiko turakora ngaha urabyumva wiravye nibyo turiko turakora hanyuma niyabona yuko mukwiye guhagarika akavuga ati samahani afande uco mubwira ati tekana dogo tuje mu biganiro Abdul ishe nakumva cyane katuje mu biganiro nyezera cyane yari ntangamarara ariko turacangamusha abantu kugira ngo tubahe ibintu na vibe nyinshi cyane ikibazo ca mbere kiravuga nti abanyamurenge hari amakuru avuga ko abanyamurenge aribo bafashije Kagame gukura Habyarimana no kuronka ubutegetsi mu Rwanda ariko andi makuru akavuga nti burya Kagame yari yabemereye ko azokura nabo mu butu abaho ubutegetsi muri Kongo ariko amaze gufata igihugu muri Kongo twace tubona James Kabarebe ari watwara etamajoro muri Kongo arapanga igihugu arapanga igisirikare nta munyamurenge yigeze ashikirwa turavyita nko guhemukirwa sivyo hari akandi ka video kamaze imisi gasirikira kabanyamurenge bari bagiye mu Rwanda mu nkambi yo mu Rwanda Kagame yatanze order yuko babarasa bakabica bose bivanye nuko banse kuguma mu Rwanda ngo bitwe impunzi cyangwa ngo bitwe abanyarwanda bo bemera ko iwaba ari muri Kongo bashatse gusubira muri Kongo batanze Kagame yatanze itegeko yuko bose bo kwica tuko turabona imyabakorero byo mu Rwanda cyane bivuga ko mu Burundi abanyamurenge bamerewe nabi barabijanisha nemwe byo mu Gatumba mbega tuvuge koko Kagame yarinze ahemukira abanyamurenge bamufashije gufata ubutegetsi ngo siwe yoba yarahemukiye n'abanyamurenge baje mu Gatumba biciwe mu Gatumba iki kintu wewe nk'umusesanguzi kibona gute mbo bwa mbere ho bijyanye ibinye nibaza yuko tumaze kubivuga ko igihe kitari gitoyi Kagame canke FPR bameze nk'abanyamerika burya abanyamerika nta mugenzi bagira turiko turishimira amasezerano ariko araba hagati ya Kongo n'u Rwanda azananye muri Washington muri Etazini turiko turabyishimira ariko nanone kubera iki ayo masezerano aje uyu munsi kugira ngo mu gihe caheze Amerika ntiyari bize yuko u Rwanda rufise ibyo ruriko rurakora nabi muri Kongo wari rubizi wewe utekereza yuko ari giki inkotanyi zifise cyari gutuma zigwanya ingabo za gatatu muri Afrika ku ntambara yo hasi namba atari kwisi za Habyarimana kijya gihe baraba gatatu ku ntambara yo hasi ubaza ko bari bafise iki gituma babishikako bari bafise ubufasha bijya n'ibintu byateguwe kandi byateguwe na Etazini bagira abo bakoresha
barakoresha Milton Obote na Museveni na Bagwigema, barakura Idi Amin, haraja Milton Obote ku butegetsi, mbere haraba amatora, nimba nibuka neza Museveni yaratsinzwe muri ayo matora, atsinzwe yanka amatora asubira mu ishamba akuraho perezida. Ariko sukuvuga yuko ibyo Museveni kijya gihe yakoze byari byiza, ahubwo no kubera yuko yari afise abamushigikiye bari bandi. Wibuke ndakwibutse yuko Idi Amin yari afitanye ikibazo na Amerika kizwi, ikibazo abanyayisiraheli bamwe bigeze kugirira mu Buganda, ko hariho abantu ngo bibyihebe bigeze kunyuruza indege yarimwe abanyayisiraheli n'abanyamerika, birumvikana, hama bayizana i Kampala kandi hari ku gihe ca Idi Amin. Urabyumva? birangira bibaye ngombwa ko force ya Israheli iza kugombora iyo ndege. Hanapfirayo mukuru wa uyu mushikiranganje wa mbere wa Israheli, Netanyahu. Harapfiriyeyo mukuru wiwe muri urwo rugamba rwo kubohoza iyo ndege. Ni kera. Ivyo rero ucubyumva yuko icyo gihe Idi Amin yarafitanye amasinde n'Ubuganda. Urabyumva? Kandi wibuke ko iyo ntambara imaze kuba Idi Amin bakamukura, ikintu bari bahagarariye ko ikintu kinini cari gikenewe ntabwo bwari Ubuganda, ariko novuga yuko Ubuganda cari nk'icicaro cibigiye rero gukogwa mu karere. Kuko usanzwe ubizi yuko buriya atari nko ngaha mu Burundi, abarundi bagize imana bagatwagwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. CNDD-FDD yaje ivuye iyo batazi. Urumva? Kuko CNDD-FDD ntushobora kuyironderera mu biroberi bisanzwe, ko yari isanzwe iri mu bene gihugu. Kandi CNDD-FDD ntiyazanywe na Amerika, ntiyazanywe. Oya, urumva, yari iri mu bene gihugu. N'uyu munsi niyo mpamvu ubona jitihada zose abantu bakora kugira bayitembagaze CNDD-FDD bibagorana, kubera yuko imizi chimbukorake, yani imizi ahiva inkomoko yayo ni mu bene gihugu. Guhera kurujya wa wundi wewe urabugasuzugura, ujya niwe yazanye CNDD-FDD. Urumva rero biragoye. So rero bajya anyi, urumva bobo baje bafise ubazanye boss, abazanye ngaha mu karere bafise ibyo baje gukora. Niyo mpamvu ubona yuko Museveni na Milton Obote barafatanije gukura Idi Amin. Mugabo Museveni aragaruka agwanya Milton Obote, amukura ku butegetsi, kandi ntawavuze. Kubera yuko hariho intumbero, kandi iyo ntumbero umukuru wa mission mwiza bari bizeye, bari bafitiye icizere yari Museveni. Hama biragiye biragarutse, baratanguye kugwana, kugwanya u Rwanda. Ni wabiraba neza uzobona hariho amavideo menshi kuri YouTube avuga kuri ibi bintu, avuga yuko Perezida Habyarimana avuga ukuntu abantu biyise inyenzi, baba mu bisirikare by'amahanga, aho yaba ari karavuga Ubuganda. Urumva? Hanyuma bakagaruka bakaza bagatera u Rwanda. Inkotanyi zari mu gisirikare ca Uganda. Niyo mpamvu uzobirabe neza, niyo mpamvu n'Abanyarwanda bakunda kuvuga yuko FDLR iri muri FRDC.
kuko barabizi yuko babaye nabo bigeze kuba karakayerema kari mu yinderema urumva niyo mpamvu bakunda kubivuga so rero baraje baragwana birumvikana abanyamurenge kubabwira bati nimudufashe tuzobafasha nukubera yuko bari bazi inzira bariko barerekezamo uko inforo yabo ntabwo kwari ugufata u Rwanda gusa harimo na Kongo Uburundi bwo ico gihe basa n'ababufise kuko ngo babona yuko ngo butwagwa n'umututsi nta kibazo ico gihe bwari bubateye ya ico gihe nta kibazo ico gihe nta kibazo bwari bubateye gusa ariko barabona yuko hari hituntu dutoyi gusa bohindura ariko ntabwo yari urya mubona hari boss inyuma hama biraje rero kuba abanyamurenge bo bahenda ati tuzobaha igihugu ntabwo bujya bari babahenze kwari ukuri ariko Kongo iragoye kugira ngo ufate ubwoko bw'abanyamurenge gusa abari bwo igihugu byanze bikunze hagumaho ingorane impamvu haguma ingorane hari amoko ashika 400 y'abantu ni miliyoni z'abantu miliyoni zisaga 120 z'abanyekongo miliyoni 120 zirenga sibyo hanyuma sinizera yuko ubwoko bw'abanyamurenge basi bo babashika ni miliyoni 10 ntibishoboka ntibishoboka ibyo bintu ntibashika miliyoni 10 nibakenya none uca wumva yuko ari bo bonyene bakwiye kudadariza kuri ubwo butegetsi ntibyokunda ariko kandi ikindi kintu burya abantu benshi badakunda kubona kimwe mu bintu abanyamurenge bazize ko bazi ubwenge kuko inkotanyi ntizikunda gukorana n'umuntu azi ubwenge zishaka umuntu w'ikijuju zibwira ati gira uku akagira uku ntubona Kabila mukuru Rora Desire Kabila shitse hajya yabonye amakorosi bamukatana arababwira we toka kure toka kure yarabona ataba abantu wesha nimugende arabasezerera aranabasigura ati Kabarebe uyu umunyamurenge si n'umunyekongo uyu n'umunyarwanda ati jewe abanyamurenge n'abanyarwanda ndazi kubatandukanya ati uyu Kabarebe mubona buryo uyu n'umunyarwanda akabaha ingero akabereka ati kanaka n'umunyamurenge ndabibona urumva arabirukana maze kubirukana baramunyara baca bashirako Kabila fils uwo bise umuhungu ujya se umuhungu wiwe ntabwo ari umuhungu wiwe ntihazagire umuntu akubesha ntuzunavyemere turabizi yego turabyemera yarerewe kwa Kabila yarerewe kwa Kabila kabisa Kabila aramwadopta urabyumva kuko papa wa Kabila baragwananye na nani papa wa Desire ujya yise Desire Kabila papa wiwe n'umusirikare yapfiriye ku rugamba mu ngabo zari za Kabila muri za 60 kubera ko Kabila peri yahoze ari n'ubundi yahoze ari nyeshamba kandi bavuga ko Kiroberi cyagwanya cishe abanyamurenge benshi Kiroberi ciwe birashoboka hanyuma papa wiwe rero amaze gupfira ku rugamba kubera yuko yari umugenzi wa Kabila aca yadopta bajya abana arabarera barabana muri Tanzania ariko urabizi yuko abana hari igihe burya iyo utarafata n'akantu iyo utaragira akantu gatubutse hari igihe urera umwana burya abantu bazoze baranitonda hari igihe urera umwana udafise byinshi byo kumuhumureresha urukundo gusa umureze kubera urukundo gusa kubera yuko umukunze gusa ariko wewe akabona yuko hariho ivyo wamwimiye
urabyumva akabona yuko umengo hariho ibyo uwo kabaye wamukoreye ariko utamukoreye kubera yuko ntacu ufise ariko wewe ntabibona yuko atacu ufise ahubwo abona yuko umwimye ku bushake ya rero yahavuye ava kwa Kabila agenda mu nkotanyi hama inkotanyi zigiye kurondera Kabila ubwo sinzi ukuntu ngira ngo yoba yaravuganye nawe akababwira ati burya ciwe naranabanye nawe yaranyadapse ati aca baramukoresha numva abantu numvise izina bamwita nimba ari Kabila Hippolyte Kanambe niyo mazina yiwe nyakuri Hippolyte niyo mazina yiwe nyakuri urabyumva baca baramutora bamaze kwica uwo bitase bamushira hajya uribuka ko yarategetswe guha u Rwanda imiliyoni 60 z'amadolari buri kwezi apana buri mwaka buri kwezi ayo mahera yavaye Tshisekedi arabibona toya basereka dufate yuko hoba ihari buri mwaka imiliyoni 60 z'amadolari urazizi menshi cyane oya hari buri kwezi ku kwezi uracumva ico kintu yamera menshi na ni miliyoni amajana 720 mu mwaka miliyaridi fata imiliyoni 60 kugwiza n'umwaka yibeka yewe amafaranga ntavugwa miliyoni 60 ku kwezi honyine ni miliyaridi oya mvuga mu madolari nagumye ndazishira mu madolari okay no kuvuga ni miliyoni 720 nimba ntihenze z'amadolari mu mwaka miliyoni 720 nivyo menshi cyane hanyuma bakamubwira ati panga kujya bijya rero Kabila yakora icuyu icujya uyu muduze ujya muduze urumva bari bameze kuri Kabila bari bameze nk'abafise telecommande bashira kuri chaîne bashaka yatwarirwa mu Rwanda urabyumva bijya rero nibyo abanyarwanda bakunda kumbe rero abanyamurenge nabo rimwe na rimwe n'ububona basubiranyemo hari igihe bagira kakantu k'umuco kakagaruka kuko bafise umuco hajya rero umuco ni ikintu gikomeye cyane bafise umuco bahagira urukundo urumva hanyuma kandi bakaba n'abantu babiyemeze ni ba Rugara urumva rero Rugara kumutwaza ubundi Rugara biragoye ni kibazo cyane urumva rero niho wabona baca babica kabisa barabishe kandi narabibabwiye sabanyamurenge gusa kijya gihe bapfuye sabanyamurenge gusa oya n'abanyarwanda b'abatutsi icyo gihe baja mu nkotanyi bavuye mu Rwanda urabizi yuko ngo baca ngaha mu Burundi bakaja ahantu bita mu Cankuzo bakajabuka muri Tanzania bavuye mu Burundi baba bavuye mu Rwanda bagaca mu Burundi kubera kuva mu Rwanda ujabuka mu Buganda icyo gihe ntivyari byoroshe babanza guca mu Burundi hama bakaja muri Tanzania bagasubira mu Buganda nabo barabishe kubera yuko bo ariko n'ukubera atacizere bari babafitiye bavuga ati ni vyitso vya Havyarimana rero urumva abanyamurenge ikintu ca mbere u Rwanda rwabazijije n'uyu munsi uzurabe bajya abanyamurenge bakunda kwita ngo nakagara harimwo abagabo b'ubwenge udashobora kumugeuza n'akantu na kamwe abazi ibintu biri ku murongo kandi ingorane yabo bahagarara ku kuri bakakuvuga n'amaguru abiri ushaka umukubite n'agafuni mu mutwe afari karavuga ukuri iyo rero ni ngorane ibyo bintu rero burya FPR ntibikunda FPR ishaka nimba igukweza ugutwi uco utangura kugenda uko ishaka byanse n'agafuni none nabajya
bajya abanyarwanda bajoyininze inkotanyi ntuzi yuko ujya mu tipe yabibayemwo yabaye mu nkotanyi ijya video twarayibonye kuri YouTube ntiyumvise yuko yavuga ko babicisha ubufuni agafuni kamwe hariho n'umunyamurenge nimba ntihenze bita ngo ni Kizehe narigeze kubona story yiwe kuri YouTube ndamukurikirana gatoyi nawe yarimo kandi yari umutipe yize ubu yaritabye Imana yari yarize yari yarakoreye UN yakoze ibintu byinshi nawe yarabivuze yuko byari ibintu bidasobanutse so rero abanyamurenge kubaha bari kubaha ariko babanye n'inkotanyi buri inkotanyi zararabye ziravuga ati aba bantu bafise ubwenge bungana gutya ntabwo twobaha ntituzoshobora kubakontrola ni nka kujya rero n'abanyamerika iyo baguhaye ikintu bakabona yuko batazoshobora kugukontrola bagerageza uburyo barakwera imina bakora ibishoboka byose ukahava kuko baba bashaka yuko wewe witirirwa izina ryawe wewe witwa yuko utwara ari kutwara ari butwarira nuko bimeze rero hama bijyanye byo mu Gatumba bijya byo mu Gatumba baravuga ko abarundi twe tuba turakoze genocide bijya byo mu Gatumba jewe ndazi n'abanyamurenge benshi barafise ico babiziko abanyamurenge ibintu birimwe amaraso y'abantu biba bigoye kubivuga ko cyane ibintu nka bijya byabaye bijya bintu n'uyu munsi yuhuye na video yabyo uhakwa kugwara mu mutwe urabyumva ariko bijya bintu bro bijya ntibyakozwe n'abarundi bijya bishobora kuba mbe byakozwe hari kuri leta yandi ngaha mu Burundi yari leta ya Domicier atwara Domicier ndayizeye Domicier ninde n'umuhutu niko biri tubivuga uko biri kandi narigeze kubabwira abahutu bose niki imbere y'inkotanyi ni interahamwe urabyumva kubera iki bijya bitoba byarakozwe mu buryo bwo gushaka kwambika ibara intwaro yari ihari kugira babone yuko huba harimwo akantu kameze nko kunanirwa kugira umutekano kuko batashaka yuko Burundi butwagwa n'umuki n'umuhutu urumva bijya bakabikora mu buryo bwo kwerekana isura mbi y'ubutegetsi bw'umuhutu kubera iki bitoba ari byo kajya nakone ndakiyumvira ako kantu ndakiyumvira ariko nanje ntanguye kubyiyumvira ubu aho ntanguriye kumenya ukuntu inkotanyi zikora kuko inkotanyi ntizikunda umuhutu aho uri hose ushaka ubukorana nazo umenye yuko kuri zo wewe uri interahamwe gusa nuko bakikubonamo inyungu ariko nubwo bakubonamo inyungu babizi neza yuko uri interahamwe gusa ibazanira inyungu mwanya barakwihinduka bijya rero bishobora kuba byaranakozwe nabo ku mpamvu zo kugira ngo bambike icyasha ubutegetsi bwari buhari canke bereke ko abanyamurenge ikibazo cyabo arabarundi urumva berekane ikibazo cyabo canke ugasanga ntibyari bikenewe yuko baba mu Burundi ahubwo byari bikenewe yuko baba mu Rwanda ubwo haravuga ko abanyamurenge bamwe bagiye mu nkambi yo mu Rwanda ari bahavuye bicwa abandi bahungira mu Burundi urumva abanguye mu Burundi bavuga ko bari banse imigambi ya Kagame kuko yabategeka ko boba impunzi baje mu Rwanda bakita abanyarwanda haji Masisi hari ntunzenya bakahazana igisirikare hajya baba bujya butaka bwabo bakahazana igisirikare cyabo kuko urazi ko bamaze kwanka rega si mu Gatumba gusa urazi ko hariho iyindi Rede Tabara yagiye muri Kongo iraturira inka zabo irabica mu izina rya Rede Tabara ntiyari Rede Tabara yari M23 yihinduye Rede Tabara niko amakuru avuga niko amateka bivuga ubwo nibo baba bashatse gusanga umunyamurenga aho ahari hose yasi cyumviro ciwe kugira ngo bamukureho
kuri niko zomenyekana. Jewe uko ndabibona birashoboka yuko abanyamurenge FPR yari yashatse kubagira icambu cyo kurobesha ifi, bamwe barabyanga, voilà, birangira rero itanguye kubakurikirana. Ariko muri uko kubakurikirana hari igihe yica inyoni zibiri ikoresheje ibuye rimwe. Nibijya yari yashatse no gukora hariya ruguru igihe yabagandagura ikabiba n'inka kugira ibeshere yuko ari abarundi babikoze kabisa. Kuko urabye umunyamurenge mu bihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Kongo, ahantu hose yarahiciwe, kandi bikozwe n'umuntu umwe. Ryajamba avuga ati jewe sindagusanga aho uri, ndagusanga iyo uri. Yes, twiko dushaka biri Bwana Abdul. U Rwanda rwarasirenye mu misi yaheze, rwarasirenye amasezerano n'igihugu ca Kongo, aho hagiye abaserukira ibihugu vyabo. Hari makuru avuga kandi ko mu byo bari barasezeranye ko u Rwanda rukura ingabo zago muri Kongo, bazikuyemo izindi zirara zirinjira mu ijoro. Tuvuge ko Kagame kumwamye bivuga ikintu cyo kumvikana atacerekwa. Retipe ariko rero rimwe jewe burya Kagame ndanamutahura mw'abantu, kandi abantu baze bambabarira. Je ndamutahura. Burya iyo uravye mu Kirundi bavuga ngo agatoki kamenyereye gukomba, kama kagize gahetamye, kama gahese. So rero burya kubuza umukecuru kuvuga ko aho yatoye uruhindu ahita mu ihinguriro ntibyokunda. Hariya Kongo niyo yakijije u Rwanda, amaraso y'abanyekongo niyo atumye u Rwanda ruba uko turubona. Umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda wo hagati mu gihugu ntiwoduza iterambere ry'u Rwanda, hanyuma kandi ngo abatwara bo muri FPR basubire bigwize ko imitungo ingana nk'iyo bafise. Mu musaruro mbumbe gusa w'igihugu cy'u Rwanda ntibyokunda. So rero uko bigenda kose Kagame arakeneye Kongo cyane, urumva, kandi ntuhave wibaza ngo kumukurayo bizomera nka kwa kundi bavuga ngo akari mu kanwa k'imbwa bakuza yiki ubuhiri. Urumva, bitagenze uko bro, bitagenze uko sinibaza. Gusa mbo ukuntu jewe ajya amasezerano bariko barasinya, ukuntu nayumvise jewe aho ubwenge bwanje bugarukira, aho bushika mu kwiyumvira, ndabona ko Kagame kuva muri Kongo azobizira, no kuja muri Kongo azobizira, gusinya ajya amasezerano azobizira, no kutayasinya azobizira. We kubwawe kazoza ka Kagame kari mu kangaratete? Nta n'ikintu gihari cyo gukora cyo bakikimurokora. Numva ameze nk'uwicaye ku mungunguru iri ku ziko. Uko urumva niyakora ngaha harashushe, aha harashushe, hasi harashushe, kandi hejuru irapfundikiye. Urabona kazo havagarariza Afrika. Nicyo kibazo gihari. Umve, mviriza, ijya niyo mpembo abazungu bahemba umunyafrika yabakoreye neza. Bijya bibere abaperezida bo muri Afrika bose akarorero. Umuperezida wese yakoreye Amerika neza n'abanyaburaya bijya nivyo bamuhemba.
barakujugunya nk'umwanda nk'umucafu ngasigara uvuga ati none aba ni bamwe twakoranye cyane barampinduye tukira aho nyene ugerageje kuraba discours aheruka kuvuga yaravuze afise agashavu kenshi cyane biboneka by'ukuri ko afise deception kuri muraba kabisa njyambere nabonye Kagame avuga discours reka aratukana yarashoye no kuvuga ko ibiriko bibera muri ko ibyabaye muri Kongo ari akantu gatonya cyane kuvyo bari barateguye Iskuravye abantu bapfiriye mu irya ntambara kabavuga ko akaba yari akantu gato ntubona ko inganda zari gutikira iyo biguma bibanda si gatoyi ahubwo nuko bari kwisi kandi ku isi hariho ibyo ukora abandi bakakubwira ataho warengeje urugero ariko ku by'ukuri anavuze ukonye jewe sinone ntibyo nantangaza kuko niko kazi yigiye niko kazi yigiye n'ukuri ati rero ariko akora ibyo yigiye ariko akora ibyo yigiye rero urumva jewe ahubwo gusa buriya ubusaza bunyaga ubugabo umuze tuvuge ko yashaje ubusaza bunyaga ubugabo sha abantu bavuga ngo ubusaza bunyaga ubugabo baze baburabira haje hagaritse kuvuga ko Imana iberatiza Perezida Kagame mu Rwanda abaribera mu Rwanda barabaho kuko ngo ibibazo byo bari byinshi nkamwe yogenda ko yagerageje gukreya cyaye kubaka igitigiro bagira kubaka icubahiro yubatse icubahiro n'igitinyiro yibagira kubaka igikundiro oya n'icubahiro sinibaza ko kiriyo oya nta gihari mugabo yubatse igitinyiro igikundiro ntiyacubaka hari umuntu rega ashobora kukubaha mugabo atagukunda kaeya ibyo biba kuba ari ukugutinya kaza ku Rwanda bwana Abdul ntubona ko kari mu yabi oya ariko jewe nka jewe no kubisanzwe jewe naranakubwiye yuko je sinifuza ko Kagame yopfa nifuza yuko yogumaho ama ngo amaraso yose y'abanyekongo akaronka mweneyo abazwa urumva sinifuza rero ko yopfa kandi ikindi naco jewe nizera ko byanke bikunde uwisha abanyekongo sikizima Amerika urabizi iraba inyungu iraba hari inyungu ntizomurarebera rero ngo nukubera yuko ngo yabakoreye ngo imyaka myinshi nipa nakanyundo mu mutwe kabisa tugushimire bwana Abdul murakoze cyane dushimira abantu bose barakora dukurikirana abo taragira subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane turakunda banemezera mu promote band kamera